biravugwa ariko ntibiremezwa yuko umuririmbyi Akesdon vuba cyane agiye kutuzanira indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi kazi kuva mu gihugu cya Tanzania muri WCB Zuchu Zuhura benshi muramuzi yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi isukari n'izindi nyinshi zagiye zikundwa mu karere ka East Africa na Africa ndetse no ku isi muri rusange bivanye na bamwe ibihugu baba barimwo. Ni Zuchu rero tubona ku mafoto ari kumwe n'umuririmbyi Akesdon tuzungu yashyitse mu gihugu cya Tanzania gute natwe nicyo biriko biratangaza kuba tubona amafashusho ari kumwe n'uwo muririmbyi kazi akunzwe cyane mu karere Zuchu Zuhura. Bikaba bivugwa neza yuko indirimbo umuririmbyi Akesdon agiye gusohora mu minsi mike gusira imbere azoba ari kumwe n'uwo muririmbyi kazi kuva muri WCB, ariko nta makuru yizewe turashobora kuronka cyuko ivyo bintu bizoshobora gukunda kugira bashobore kuririmbana. Birashika bakaba bahuriye mu iste bakavuga ati tujyana agafoto, ariko uko bigaragara kuri iyo foto ndibaza nawe uri kuraraba biraboneka neza ko ari location bari muri location yo gutegura video y'indirimbo bazoba bari kumwe. Mbega twitege ko bizogenda gute ngiye byoshoboka? Wizera neza yuko ino ndirimbo izoja kuri uruhe rwego? Wizera neza yuko umuririmbyi Akesdon ino ndirimbo yoshobora kumushikana hehe? Nivyo cyangwa sivyo? Gumana natwe kugira tubandanye tukwimbira mu mizi amakuru meza, amakuru yizewe kugira tuze tuyagushikirize uko bizoba biriko biragenda kose. Mbega ni featuring canke n'amafoto gusa ziba bigiye kugenda gute ku muririmbyi Akesdon? Kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube nyuma utarayikora, nimba warayikoze mvuga ati big up sana, ukore share partage mu Gifaransa kugira n'abandi bashobore kuza barashikirwa n'ama news yose agenda aca kuri rubuga rwacu rwa Sten TV worldwide. Kuri micro kumwe na Sten Pamara, turabakunda cyane. Ciao ciao till